ikamyo yaraje no kuri kwa Yesu Kristo iratakura indwi zibiri ziheze ndonka amatelefone y'umugisha. amen ubu naho abadebaguzi baravuga iki ashimwe Yesu. nari ngwaye ivyigo, nari ngwaye mu nda, nari ngwaye ugutwi, ivyo byose Imana irabinkiza. Ndashima Imana yarandokoye, nagomba naringeze gupfira, nafashwe ku munsi wa mbere, abambonye mvanga navuye ngaha byase, nashitse muhira biranka, mugabo ndizera Imana. Kuwa kane ngiye muri sere barasengera, bacanongeka no kwa muganga, barambura ndakira, none baranakumeze neza. Ndashima Imana. Ndashimira Imana yarayinkijije amaso, naringeze ku myambaro y'amarori ishika kuri 5, ariko kuva aho ntanga gusengera ngaha bakansengera, ubu nta marori mperutse kwambara. na ushuhuda tunashuhudia na jenga watu kandi zinashika hatari hake, zinafika mahali pakubwa kubera intahe gusa. Kupitia ushuhuda ushuhuda ziratuma n'abari mu bihugu vya kure babishana wenyewe katika nchi za mbali bafashwa cyane, n'abari mu zindi ntara bakaza, wengine mikoani, mengine wanakuja babonye ivy'Imana bikira wakiona yale Mungu anatendea hapa. Reka rero tucagagure mu bubangutsi, nimba hari ikintu Imana yakoze kuri wewe unyaruko kivuge, kandi birashobora kunezera Imana ikarushiriza ikora n'ibindi. Reka duhere kuyu mukobwa wa Yesu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amagenda ashimira Imana kuko yankoreye. Imana yaraciriye akantu nk'uko yari yatubwiye, hanyuma yongera impindurira ikibanza nk'uko Mwongere yabitugariye. Numvise rero nogenda ntashimye Imana ihabwa icubahiro kuyipera amashi. Imana yaramuciye akanzu kandi iramukorera n'ibindi, Imana ihabwa icubahiro. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Magazenga hashima Imana nukwije sinabashinga intahe kuva rinjira hano. Ndabitinya cyane. Nikubabarire kabisa ukomeze ubu uzodushinga intahe. Ariko uyu munsi ijwi ryangobereye mu mutima, ikamyo yaraje no kuri kwa Yesu Kristo iratakura indwi zibiri ziheze ndonka amatelefone y'umugisha. amen ubu naho abadebaguzi baravuga iki ashimwe Yesu. nafashijwe no kubikora ni bene ibyo rero tuba dukeneye. yewe badebaguzi aho mwadebaguriye, bareke badebagure ya amakamyo aguma apakurura. ndavyumva mwigi barabapakurura no kuri kose. yewe ko nubafashijwe ndafashijwe. Yesu washahabwa icyubahiro. amen. Yenda natevye kuza gushinga intahe kuva kuri rya jambo ryo muri Yobu igice cya 19 umurongo wa 20 ngo umucunguzi wawe ariho. Nanje nari mfise ikintu kingoye umutwaro ndemereye, nari nishaye uko nyene ata kintu na kimwe mfise ndiko ndakora. Mugo mu nyuma kandi nari ngwaye ivyigo, nari ngwaye mu nda, nari ngwaye ugutwi, ivyo byose Imana irabinkiza. Mu nyuma yaho nza ngenda ahantu ndasaba akazi ndakaronka, ariko kuva ico gihe Satani n'ubundi acaratega abantu bose banguranye amahera n'ishuri ni nari imperanye 300,000 ndabura ahantu ndayakura. naho nyene nagiye kuva mu 12 biranka, ariko ejo naraye mbonye Imana ivuga kuri jewe ndari hayo majani y'abandi. Imana ihabwa icyubahiro. haleluya haleluya yama nkabona ati none kamana nabigira gute, nkazaruva rya jambo ngo ryama umucunguzi wawe ariho. ndabona Imana irangiriye neza, ubu ndakora muri meri nogira ati Imana ihari. n'ukuri kose umucunguzi arahari. haleluya. muze mufata amajambo muyagumye hama muyagendereko, mu bihe bigoye muze mwibuka ko umucunguzi wanyu ahari. ariko nta muntu afashijwe batere haleluya. nta muntu yari yihebuye yibaza ngo ntahari, umucunguzi arahari. yewe ndafashijwe n'ukuri kose, nanjye subiye gufashwa.
umucunguzi Haleluya! 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 Imana nishimwe. Ndashima Imana yarandokoye nagomba naringeze gupfira nafashwe ku munsi wa mbere abambonye mvanga navenga habyasa nashitse muhira biranka mugabo ndizera Imana kuwa kane ngiye muri stere barasengera bacandikana kwa muganga barambura ndakira none baranakumeze neza ndashima Imana nukuri Imana ihezagira abo muri sterire gihosha iwaho kwigisha ijana kwijana barakoze kuko Imana arabakoreyemo barafasha mbona ko ubudeho ndi muzima nukuri Imana ndayihaye icubahiro Imana ihamye icubahiro cyane bantu mutajya mu maserire kazi kanyu ntimuze murambaza muri serire barafashanya Imana ishimwe yemwe ndafashijwe no kuri kose ubu yishuye amadeni umukobwa wa Yesu kubera umucunguzi ahari kandi akora no muri imeri kubera umucunguzi wacu ahari nafashe Ama Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Ndashimira Imana yarayinkijije amaso. Aringeze ku myambaro y'amarori ishika kuri 5. Ariko kuva aho ntango gusengera ngahako bakansengera ubu nta marori mperutse kwambara. Ama Yesu ashimwe. Ejo ndiko ndamesura nafashe impuzu gutya mu madobo ngiye kwanika ahantu hari akazuba. Uruyoka amahanga carugizingira kuko kuguru. Hanyuma numvura umenga rumfashe nka supurago ngenda ramasanga n'uruyoka runini cyadavuga nti n'izina rya Yesu n'ukuruterura byarangoye caranyibohora caragenda umwana yaramperekeje kwanukira impuzu acavuga ngo yongo mama ntatinye inzoka ngo yamwizingiriye ko ngo hamacavuga ngo n'izina rya Yesu ngo caribohora ragenda shimira Imana ukomera amashunani Yesu ariko umucunguzi arahari cyane ntawura agumategura imitego y'abazimu mu izina iyo tuvuze mu izina rya Yesu abazimu baraturekura ariko umucunguzi arahariwe ari ntegereje kuririmba ijya ndirimbo umuririmbyi yaturirimbiye kuwa Mungu bavuga ngo turumurura turumurara wari wejeje makaririmba ari ntegereje kuririmba ndi muntu ariyo naguma ndirimba utazi ko abazimu bagomba wa mwana ari nyuma yanjye nawe nafasha kuyiririmba ngo naho shetani ngo atugwanya turi abana b'Imana turumurura kabisa sindi uwo mwonga ngiye uko ngiye kwanikira nzambona ngo fye ntibamenya yuko turumurara indirimbo z'Imana kuko uyiririmbye hariho inkomezi hariho ikindi kintu kiba kiri iruhande yawe kiba kigukingiye bose baratanga ati none iyo nzoka ntikuriye yakwizingiye ko gutyo ndaraba hose nijya ndakomeye ndumururazi nafashijwe turumururazi tunuze cyo ariko umucunguzi arahari Imana ishimwe nimwe yari yatangiye kumubwira ati uraririmba hariho shetani agiye kuza uramubwira ko turi umururazi niyakwiboma karagenda kuko turi umururazi Yesu ashimwe nanje numva ndyohewe cyane rwose ko kuvanza gusengera ngaha kuwa kabiri nzoba nkijije umwaka ndi ngaha muri eglise nkongera kandi nkashimira Imana ku buryo yampaye urugo itarike 8 z'ukwa kabiri niho nzoba nkijije ukwezi nitwa umumama kandi ikindi nshimiye Imana abo twasengana murazi yuko icyo Imana ivugiye ngaha kirashika bagenzi banje nshuti zanje nukuri ngaha ntihagire uzohibagira kuza kuhasengera kuko Imana icyo kubariye kirashika nukuri jewe numva ndyohewe
Mwungere nukuri warakoze cyane kunsengera rwose kandi sinzohaheba kuhasengera mu mitwaro 3 nasabiye Imana ngaha 2 majije kuyishura hasigaye umutwaro umwe kandi sinkekeranya kizowisha uyu mwaka nuherutse mwaya mezi nyene mucawisha ukomera amasho mwami Yesu amen ndafashijwe Yesu ashimwe n'ubundi nukuri maze gushima ko turi umwuka w'abazima nicyo kimbano cya mbere manza gushimira Imana nukuri ahantu je nahabonye ubutabazi natanguye gusengera ngaha ku Pasika muri ya masengesho y'ukurengana nukuri hari imitego 2 nasivye kandi iyo mitego hakaba hariho n'umuvyeyi wanjye akaba umutego yari yanteze ariko Imana yarangwaniriye iyo mitego yose narayisivye ikindi ntacyo nshimira nukuri naje ngaha afise ibintu byinshi nukuri byari bimpanze nari mfise imitwaro 3 nukuri naranaceye mu mashengero menshi mugabo iyo mitwaro biranka yuko yomvako mugabo maze gushika ngaha iyo mitwaro 2 ya mbere yabanje kugenda ikindi nacyo nari mfise kumutwaro ndacyari umusore mugabo nari mfise umutwaro yuko noro nk'umugenzi umufiance mu byumba kimwe aho batubwira ko bamuronse rero iyo nabikubaza hari abari ngabavuga ati mbega jewe komenga tuvyumva kimwe yaramaze kuboneka hanyuma rero ujya munsi baseka bavuga ati niwava ukeneye umusheri wawe ahari hose usenga Imana imuzane mutereke imbere zawe rero narasenze mvuga ati je nkeneye umusheri w'umuntu ahari iwacu yanga byakunda n'abantu ari ruguru Imana itegezwa kumuzana imbere yanjye ndamubona nukuri bashaka kuvuga ati ukiva ngaha mu masengesho yo ngaha iminsi 3 itarahera urabona igitangaza cy'iwawe nukuri haheze iminsi 2 niho naca ndamubona ndasanga muvyumva kumwe ukomera amashumani Yesu sawa Nishimye cyane nanjye mpagaze gashima Imana kuko wamuhoza kwemera ariko mubanza mukundana nafashe tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu abatumva kumwe navuye ngaha papa arambwira ko ameze nabi cyane hanyuma ndavuga ati wizere urakira mu nyuma kwa kabiri ndamubaza ingene amerewe ambwira ko ameze nabi cyane adashaka gukura umutwe hasi ndarondera umukozi w'Imana Justin acara musengera ubu arakomeye Yesu nahabwa icyubahiro dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo umucunguzi wacu arahari ntafise ubwoba bwinshi nubona n'imodoka umenga bibarazongonga nimvuye amana urampevye nyene ngiye kubimpumye ngiye gupfa ndimpumye kabisa arigeze kunywa itabi urumogi ndagenda nkawukura no mu miti yaba iby'abapfumu numva ntabwo ubwenge butangwa kugenda nkumva noba umusazi hama ncaza kumva ikora simbwira ngo wari imbaraga zisumba izindi zose izo ni za Yesu abakunda Imana babasha dushimira Imana ye jewe nanje rokatoroze zuba gatanu ngwese Imana yanyongeye imisi yo kuba nagize isanganya ry'imoto nubwo iryo sanganya ryari riyobeye cyane ukuntu twabomanye tukaruka nko ku metero na 5 nkasigara ndi muzima Imana yaramfashije cyane
nanje gutora ishimwe kuba nisa ndi muzima ndakomeye ibikomere byose byaraheze Imana nishimwe nukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Amen. Mumfasha gushimira Imana imbere yuko ntangura kuvuga. Jewe narigeze kurwara indwara y'amaso ndi ngaha. Iyo ndwara y'amaso nagwaye sinagwaye amaso nkayo twese tumenyereye kurwara nkayo narimenyeye indwara. Nagwaye amaso naduka mbona ngomba guhuma. Ntamene ku mutwe ntababara ahantu na hamwe ntababara kwizosi nkuko nahora mbona utugwara amaso. Ayo maso nagwaye narara umuntu ari nka hajya sindamubone. Ngashobora kubona impuzu yambaye mugasimba mu maso ari we. Bible nayo naraheze kera gusoma message ashobora gusoma message mu telefone nandikiye umuntu bose bambaza muvyo bintu twandikira n'ibiki sinabandi byo nandika. Umuntu ndamukije ari impande y'ibarabara nkahajya naramwishura ntabashobora kubona uwo ari we. Jenje ngaha mu isengero pastor karavuga ubutumwa ngaho ntabanicaye hajya. Narabona impuzu yambaye mugashobora kubona mu isura ngo mbone kwasa. Twicanye n'umuntu akambarira ngo urya muntu nakajya sinashobora kumubona. Harageze igihe rero ndi mu nzi wanje nicaye. Twiciranye n'umuntu nkaho impande yanje. Ndiko ndamuraba mu maso nkabona amaso y'umengana ibinogo simbona amaso yiwe. Hama ndagenda kwa muganga kuko ayo maso nabona ndidanira kubona yariyo. Bamimye baca barampima barambwira ngo amaso tubona urwaye. Kuko nabijya bampa ngo some nta na kimwe nashobora kubona. Muganga arambwira ngo amaso mbona urwaye ngo aragoye. Ushaka kubona amarori cyangwa umuti no guha ngo umuke. Anjana ku wundi muganga mugenzi we arampima bose bambarira gutyo. Acambwira ngo rero ikintu tubona wowe ngo ubanza kugisha sikanere y'amaso. Sandataha ntashe ntafise ubwoba bwinshi nubona n'imodoka umenga bibarazongonga nimvuye amano rampeze nyene ngiye kubimpumye ngiye gupfa ndimpumye kabisa. Hama ku mugoroba sandaza ngaha hari amasengesho. Sandavuga nabibwira pastor je ndagwaye amaso. Kandi bampimye bambara ngo nta marori cyangwa umuti bashobora kumpa ngo mbone. Umbange nsogirisha sikanere. Acambwira ati nta sikanere mu izina rya Yesu hagarara ngaha ndabisengera. Pastor yarankoze ku maso aransengera. Yaransengeye nka 5 minutes gusa. Mugabo ubwo nyene muri jewe cyane racandishiramo ko nkitse. Hama ndataha. Ntasha barambaza babanye ati none uzogenda mu nyasikanere uzogera gusa nabwiye ati je pastor yansengeye kandi nizeye ko nyakize. Ndabwiye umugabo ati ndabwiye pastor yansengeye kandi nje ngiye gukira. Nta nundi muganga ndosura kuja. Kuva uwo munsi naciye nsubira guhumuka, subira kubona uko narambona, subira gusoma Bible, subira kubona byose uko naribona nta wundi wote n'umwe nafashe. Munshashira cyo gushimira mwungere wacu, mufashe cyane kumukomera amashyi. Kandi Imana iramwumvira n'ibindi adusengera byose tuzobironka. Hama Imana imuhe hama murakoze cyane. Ukomera amashi umwami wacu. Umucunguzi arahari canke ntawe uhari? Kristo Yesu ariko arakora canke ntariko arakora? Tumukomera amashi Yesu aragahora ku ngoma. Aho umuntu abari barahumye ntabitanguye ubu yavyamye abikora kera n'uyu mwanya arabibandanya muri Repentance mu izina rya Yesu. Haleluya! Yesu ashimwe. Umera amashi Imana yaduhaye umwumvire. Yarakoze. Kwa kabiri nanje ni narayimbaye mu rurazi bikomeye. Ego. Warayimbaye mu rurazi? Zashize ko jogeraga. Burya rero kwa kabiri twaragutelefone turi uringa turavuga ati turiko turakubitwa turiko turapfa. Utubwira ati ivyo sindabisengera ku telefone ahubwo murungike aze. Nukuri mbanje gushima Imana kuba naze umugore nyiri muto. Cyo kintu mbanje gushima Imana. Kuba najanye umugore nyiri muto. Kuba wazanye umugore ukiri muto. Babanje gushima Imana. Kuko yaranyogeje aranyambika iyo tabahana. Agwaho nyene. Yewe yarakuhitayeho. Atumutsa no kwa pastor. Ego. Aranyambika ndaza ndashika ngaha. Amaso amenga nikiroko gishari y'ipiripiri. Naroho gupfa. Sitse ngaha nta muntu ashaka kutora abana kubera nari ntinyitse. Ikiboko kingana mu nteko ndashika ngaha. Ndasaba akanya uranyemerera
uravuga ati abana bazimu babateye nanavuga ati aho naho biruko bazusabira ikigongwe ku Mana birashika twarakoze ikosa muri serire dusabira ikigongwe je kugira ahanyire nta bazimu bahora bitera nk'uku n'agasuzuguro badusabira ikigongwe imbere yo kusengera bacura dusabira ikigongwe nukuri biratangaje udusabira ikigongwe muca murasengera nukuri ngaha muri repentance harabi Imana yahezagiye abadogiteri bo mw'ijuru barahanye je barasengera urwo runtu ukuboko sinagorora urubavu rwari rwameze nk'urumanuka sinaronka n'ingene nicara barasengera babiha amasaha abakozi b'Imana bahano kubera bo barasengeye udusabira amavuta muri serire ucuma abakozi b'Imana barabitubira kandi amasaha babihaye 28 byari byagiye yabaye yonyene kandi mvuye hano ndiko ndataha akaboko ngiye nagafashe nk'uku haje umuntu agakubita ko ekura kwa nacyengera ngoroye numbi nasize muhira ngomeye ndamubuye ubutango bone barahiye zamwe mumbi zose zarirutse ubona waruzimeje kuza kwihana umere cyubahira Imana n'igitani yatwaye ibyo bizana genda warejeje wewe ku moto twenza wewe tuduze cyuwayo cyumwani Yesu abaje gushima Imana ko yazanye umugore akiri muto yewe aurateye icuma abantu bacerewe acha vuga na bazimu bamurekuye afashije abacerewe koresa abatagira babambikana babonze abazindutse haleluya sawa reka tumbi Yesu nashimwe nanjye nagombaga maramaze Satani imashe mvuye ngaha naratashe narashika muhira ngo mashike muhira narafashwe n'ibintu numva umubiri wose urahindutse fatwa n'iyashu ndatembi yashu numva umubiri wose urahindutse nashaka kuvumisa cyaze kuvumisa ndaguma ngaho ndatekana haciye akanya numva bya bintu bisa n'ibiheze ndagenda ndasenga numva birahumuye bukebuka ariko n'ubundi birabandanya mpaka bukeye mu gatondo ndasenga numva bisa n'ibiheze ariko ndizera ndavuga ati iyi ni Satani iramba ko mu izina rya Yesu ndabandanya ndasenga bukeye bwaho ariko wa kabiri niho numva byose biheze ikindi shima Imana akana kanje vraiment hari Satani yari yashatse kwikomantaza akaza hajya ryamye umwana karara bambagurika agasimbagurika agaheka inyamenyo cyane ahiga ibyo byo kabibura amanda kuru murindi ndasenga n'inkomezi ndashima Imana vraiment Imana aramukikije dukomera amashi umwami wa Yesu Yesu ashimwe nanje narifite umudayimoni yambuta kuza gushinga intahe ariko ndashimira Imana ko narize nshikanga nande ndashimira Imana yuko muri iyo ndwi yaheze yarandinze isanganya kuko ndi umushoferi w'ibajaji naratemvye ariko sinakomeretse cyane ndabishimira Imana amen kandi nari maze igihe kirekire atakaze gise icyo ndagishimira Imana ko naheze ndakaronka ko waronse akazi yego dukomera amashi umwami wa Yesu Kristo aramukije mu izina rya Yesu shingiro ry'Imana amen nanjye gushimira Imana ku byiza yarayinkoreye yewe nafashwe n'ikintu ngaha mu Rubavu ndyamye ari mwijoro biranka ko ndyama biranka nuko novyuka ariko naricaye ndateba ndarindira mwijoro sinzi ukuntu naryamye sinamenye ukuntu jewe naryamye ariko mu gatondo navyutse numva umengo
notera urubavu nyene nkavyuka navyutse ndumva ndaronka inkomezi zo kuza gusenga ariko n'ubu numva akirimo oya reka kagende mu izina rya Yesu ko wari nzoshika hano ni karibu ntabwo karibu teve kabisa. Mana yera se umwami wacu Yesu ndategeka uyu musonga ubu buribwe ububabare 1 2 3 4 5 6 7 ndakwirukana mu izina rya Yesu. Urachakumva kirago cyawe kirago unama ugira ibintu byose bitahoruko kirago cy'amaboko kirago cya urachakumva dukomera amashu mwabisi. Yesu ashimye. Nagomba gushima Imana ko narifise umugenzi bari baramuhaye ishano twe tumaze kugenda ahantu hose atandukanye haba aranywa imiti byari byarase ariko kugeza isa imbaraga za ngaha zarakoze ubu ariruka arafungura ameze neza. Imana nihabwa icubahiro ndayishimiye cyane yarakoze twari twarirutse byarase ndamuzana ngaha ubu nawe arashima cyane mbere ngo agiye gukorera Imana kubera arabonye ubuzima n'Imana. Amen. Yesu ntabwo icubahiro. Mana ishimwe n'ibirenge byari byararusha ariko Yesu yamukijije. Haleluya. Amen. Mana yabicubahiro. Amen. Manje gushimira Imana kubwo yankijije nari ngwaye na mama wanje yarafite igikomere ku maguru yaragiye aragura imiti itandukanye gusa akizwa n'amasengesho. Ndabishimira Imana kandi ndashimira Imana kubwo nkiri muzima. Ndashimira Imana oya ngobotoye mu vyaha. Bwa mbere narigeze mwitabi urumogi ndagenda nkawukora no mu miti yabyo abafumu. Uri umwana ungana gute? Yego bisuzi ko watutse. None Imana yaragukijije ubu warakijijwe neza. Rero jewe nkora nza nko ku mugoroba nkaraba ukora ku bandi bantu ukabasengera nkiyumvira nje kuye kutankorako hanyuma ndashaka no gusaba Imana nk'ububasha inyigishe gusenga. Narabatijwe gusa narabiguyemo. Waraguye uragwa uraparanga. Reka ndagukore ko ndagushire mu bubasha bwo guhagarara. Mwizina ry'umwami Yesu umushobozi twahawe wewe mwanya ntazosubire kugwa mu vyaha turagushize mu nkomezi zo gusenga n'inyota kandi byasabye bimubeko azoba umukozi wawe agukorere mu ibi bihe bidasanzwe umuha inyota yo kugukorera umuha inyota yo kugusenga mu izina rya Yesu. Sibyo bashaka ushobozi. Haleluya. Amen. Ndagomba gushimira Imana kwa lokatoroze z'ukwezi kwa gatanu araje ngaho amasengesho yo kuwa gatanu mu gitondo. Imana irankorako ndabishimira Imana. Inyuma yaho aho nari ariko ndakora baranyirukana bivanye n'umubanizi nyirose ibi amasanga y'amateza. Mu nyuma yaho rero maze gutaha muhira ndiyumvira icyo mfata n'icyo ndeka ndabura iyo mva n'iyonja ariko mu amasengesho y'iminsi ndwi Imana yarabikoze. Umunsi wa kane nagiye mbona amatelefone abiri antelefona ku masaha yo ku mugoroba mvuye muri serire uko umukozi w'Imana Serge yavuze ati uno munsi ufise umutwaro wese awudugane uwo munsi nyene kugeza ku munsi ejo cyanye ku munsi wa Mungu muzomwayishuwe. Burya rero turasenga aradusengera dutashe ku mugoroba ndabona amatelefone ati ku munsi wa mbere unyaruke hano turagukere. Nagomare Imana ko yabikoze. Imana yahezagira. Ukomera amashu umwami Yesu ko yamuhaye akazi. Usashimwe. Amen. Nari nagomba gushimira Imana
muri indwi ndetse nararwaye cyane agiye muri kabiri kose umunsi tugira gatatu wageze mu ijoro numva ntabwo ubwenge butangwa kugenda nkumva noba umusazi nza kumva ikora simbwira ngo wari imbaraga zisumba izindi zose izo ni za Yesu nca numva ngo ninore telefoni ngo ndondere umupasiteri asengera ndatora telefoni ndamurondera aca arasengera kuva uwo munsi asengera naciye nkira kandi sinasubira gusubira muri koma nongeye gushimira umukozi w'Imana Imana imwongera amavuta kandi imwongera ubushobozi cyo ndamwipfurije Imana izamuhereza iryo ryiza abumvise gushima kwanje Imana ibaheza. Amen. Yesu ahezagire umukobwa wanje Munezero yarampamagaye ari mu rugombo amarira tuburero numva umenga nosara numva umenga no kwiruka umubiri wose numva ndi piripiri ibabwa umenga nisusa numva mbuzi ico mfata nico ndeka cyanda musengeye twamusengeye hafi nk'isaha narasenze umwanya munini Magiste yongera arasenga twongera turamusengera yaradashwe isaha 2 turiko turamusengera kuri telefone aca arabohoka mu nyuma arambwira ati ndakize neza na neza none dukomera amashi umwami Yesu tuvuze icubahiro kw'Imana yamutabaye. Nagiye mu bitaro isaha 8 y'ijoro nari maze indwi 2 ndemvye hama ndagenda ngo ngiye kwivuza mu miti y'ikirundi nabwo kunyica uburyo ndibwa mu nda n'uwizoki zarariye maze igihe nagiye usigaye ngira ibintu by'amaraso gusa arivyo bigenda navuye kure n'ukuri nufise ntogenda nashimye Papa sikelote mene taimitu ndategeka abazimu babeko so nabasikelote mene tu ondoka mara moja kimbia tunat baratora ingwara mu kuguru ngo trombose de vene profonde ngo imitsi yarasize amaraso mariko aratembera. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Nanje naje ngaha turushinga naje ngaha naraje ngaha ndabashikira murasengera murambwira ko ufise umudayimoni w'inyatsi hanyuma tugiye kubandanye usenga umudayimoni azohera hanyuma muri ya ndwi y'amasengesho yaheruka ndaza ndayizamwo ndaza ndasenga umunsi ugira kabiri ndanumva nariko ndasaba Imana isaba Imana akazi ko kunyonga ndanumva umugoroba washitse bacaramamaga ati ejo uzoze ntangure tora imodoka unyonge rero nca ndagenda ndabandanya nkora rero umva mudayimoni w'inyatsi yaheze ciye nagumye ngira tuagisida mu nzira accident ntizosubira mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'amasengesho ubushobozi bw'ijambo ubushobozi bwa Yesu turahagaritse amasanganya n'amaksida agomba guhura nayo mu nzira ndategetse mu minsi yo kubaho kwiwe ndahagaritse kugonga ntazagongwe kandi ntibaze bamugonge kandi nawe ntazagonge mw'izina ry'umwami Yesu Kristo ndirukanya abazimu bamugonga cyangwa botuma agonga mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo uzosubira kubona ibyo. Wino wasikuja kwa washitsi hangani munyabyicaga Nje gushima Imana ndashase ku magorofa no kuri mugabo Imana yabuhinyagiriza mwene ndatarayitire kuririmba ngo dukorere Imana tukiri mu mubiri nanje naraye ndogose ku munsi wa kabiri aho nagiye mu bitaro isaha 8 y'ijoro nari maze indwi 2 ndemvye hama ndagenda ngo ngiye kwivuza mu miti y'ikirundi nabwo kunyica uburyo ndibwa mu nda n'uwizoki zarariye maze igihe nagiye usigaye ngira ibintu by'amaraso gusa arivyo bigenda navuye kure n'ukuri nufise ntogenda nashimye icambabaje ni kimwe nagoma ndabasaba abantu musengera ngaho mutaha mutinjiye mu rusengero
muzogaruke jewe guhera mu kwa mbere nasengera aha kwa kabiri witwi heze ndembe naratelefone umupasiteri yambwiye ati je sinzi abantu nza kwakira ngo bakusati basi nshaka unyakira nagiye kwa muganga ndagira ibipimo byose numva nta na kimwe bantoye numva notse ukansengera ambwira ati je sinzi kuri eglise abantu bari ingene bangana dushobora kubimenya ati nta nimero n'umwe muntu kuri eglise ufise oya cyamwibaza guhera mu kwa mbere nta n'umwe musi n'umwe sibangaha dimanche mugabo nkaba ntazi ikintu na kimwe cyo ngaha muri eglise imana imbabarire cyane cyo gituma mpagurutse hama nkaba ngomba kwinjira burundu n'ukuri kuko iyo nari kuba ndi ngaha nari gusaba umuntu akanansengera mugabo muri ico gihe pasiteri ndamurondera no kuri nimero isanzwe okipi uretse rero iyo uriko urasaba uri hanze burya babanza guhaba indani kugira abo hanze babanze bashikire rero umuntu agisenga atarinjira indani nagomba ndamusaba ngo azoshike ashike bazomutabara mu gihe umwe atazoba arashika cyane jewe rero icyo nshimye imana naho birugo naho meze uku nkaba ntarakira ndizeye ko nahagurutse ndaza gukira muri ico naho nari subiye inyuma gato nari maze iminsi kuko jewe guhera muri 2010 ndi umuntu arara mu imisi yose mw'ijoro ndyamye ndarana n'imizimu ico gihe rero byari vyaraheze ico gihe nari maze iminsi ngira ingorane mba nasubiye mumva ikana niho navuga ati reka basi nari kubambuze na kimwe kwa muganga umutima ugwa kumucamo nkaguma numva umenga ndaborewe mu mutwe vyose amaso bakabura n'ibiki rero ico gituma navuga nisengeshe basi rero muri iki gihe nabona umenga naho ari ibishano nshobora kwiyumvira ko ari za dayimoni zigaruka ngomba kuntwara gituma rero naje gushinga inashima imana inyakire muri ino shengero sinzopfe ntiyanye sinzopfe ntayikoreye kuko nomaramara naramenye imana cyane rwose ndashima n'abantu bamaze kubona uyu muntu ndisi yuko abamwegereye n'aho bazohunga bazogaruka iwiwe arasinga inkweto zikwiriye nayo ntugasubire kuba inyuma abantu bari inyuma bafite ingorane zikomeye kandi abo bazohamagara abo nibo bazohamagara no kuri wa munsi bakabura ikibantu kibatabara ube hano mu rusengero uba ata kintu na kimwe uzi gikorerwa hano usengera hano nta nimero nta gikorwa nta mana yo mwisho imana igushoboza uzoje mu ijuru ndashimira imana ko yakwigishije kweli mana yo mu ijuru se umwami wacu Yesu ubushobozi waduhaye reka bubohore ubuzima bwiwe arisize mu biganza byawe mana kugira ngo ubwa mbere umubabarire aho yateshe aho yafashe minenegwe kuba mu nzu yawe kandi twirirwa turavuga kuko ndabizi ko hari igihe bazoduhamagara bakatubura kandi twarabahanuye igihe kirekire ntibura reka utabare umukobwa wawe umubabarire tapasike lote mene tayitu ndategeka abazimu babakora Nabasike lote mene tu ondoka mara moja kimbia tunabongo soka murekure wa mpemu mbiwe wamubosha umwanya muremure ndagutegeka soka nta bushobozi mufise ko ndagutegeka rekura mwabazimu bimutwara mu kuzimu abadayimoni bo mu kaburi Yesu Kristo mwana Nazareti. Hallelujah. Imana iramubohora. Mujane hariya mu rusengero abohoka kakanyanya aracara agahatse gatoya ariko arabohoka. Arabohoka mu izina rya Yesu. Muze mwegera Imana baje. Mwegera Imana cyane. Muyegere. Bivuga ngo munyegere nanje nzobegera hari abantu bigumira iyo bakagumara abashitsi bakagumara abaho nkuko bivuze naho muzohunga muzogaruka muzosanga atahano mwahungiye ibigomwe ko mugarukira ku mwami Yesu tuduze cyubahiro cy'umwami Yesu Imana tubabarira bari kure no kuri kose abanjandwa ku buzima Yesu ashimwe. Amen. Je byari byasekonza ngo mva hasi byanka konza ngo shinga intara. Ishimiye Imana rero kubera ibikoze ngashika ngaha. Je naragwaye ukuguru kuva itarike 4 z'ukwa kane.
kuramfata ndamara indwi yose ndi muhira nagiye kwa muganga babuze ingwara ndamara n'iyindi mugira gatatu ndagenda muri wa karete barapima baratora ingwara mu kuguru ngo thrombose de vene profonde ngo imitsi yarasize amaraso ntariko aratembera baramvura indwi yose kubera nko gukize ku munsi narya umuti w'ibihumbi 78 biranka ndabura amahera mugo abanyeshuri twigana baranterera ndaronka amahera y'umuti w'umunsi umwe ninjiye ibitaro ku ideni hanyuma maze kuvayo hajya navuye ari kwa kabiri ngeze muhira kwa gatatu guca gusubira kugaruka ko kwatanguye umunyeshuri twigana aravuga ati ngo ndakwereka aho tugenda turaza ngaha baransengera mugabo baguma bansengera ngaruka gukira gusubira kugaruka nkaguma ngenda kugirisha ibipimo muri wa karete bitegera bishikaho bashaka hanyuma nabuze n'amahera kugenda kugirisha igipimo warangwaje sinzi uwo yabwiye ati twe turabuze amahera uwo ngwaje biranse turabuze amahera amaca avuga ati mpa nimero yiwe ampaye ndema acarayimuha ndamararungitse 100 iyo ni ya telefone y'umugisha yari yishitse ndashobora rero kuyivuza rero je haragera igihe mw'ijoro nkasanga ndi kumwe n'abantu bapfuye benshi cyane mw'ijoro hariho n'umwana tuvukana yapfuye nkamubona wewe rero je narifise randevous kugenda kugirisha igipimo muri wa karete kandi urumva sinzi uko nzosanga bimeze ukuguru rero kuguma kunjya kuvyimba umwanya umwe gusubira kuvyimbuka umanza ngaha bansengera mugabo biragabanuka bigasha bisubira bikagaruka sinzi ukuntu bimeze ibyo bintu rero ndabikubwira ingene bimeze kubera utazi ingene bimeze njye ngomba ndakubwira ingene bimeze icyambere genda wifate kwa muganga ariko cyane ushira inkomezi hano kuko ndabona barabazimu uko bimeze abona abazimu kandi abo bazimu n'amasengesho azobyirukana ngiye kugusengera ndaguha programa y'ingene uza gusengerwa kandi iyo programa izohera wakize ubu utagisubira kubibona ukundi gushasha nuko bimeze ndashimye nanjye ikintu nagire sabe uwo nasengera cyane shetani mu mutima utanyemerera gusenga ngiye gusenga je dimashe kenshi nizundikira muri karate gukinira kati agenda ngiye gusenga sindavyumva narose akazi k'imodoka ikata kubera za siporo bandondera ku telefone barambora nice sinkeza akazi wagiye mu makarate kandi akazi k'ikamyo kabonetse yego kubera ya shetani za ntege nke zo kwiyumvira kuzita kwiyumvira ndagufasha ikintu rero kimwe nasaba ufise no gutinya sinzi ko ari shetani niyo nyene ndagufasha ahubwo jewe aho ndi ikintu cya mbere jwana gusa ndakunda inzoga mugasi cyane maze kuyinywa naho uba umeze gute ntambukana kabiri mudashwanya yego abazimu bake kubera ibyo byose biza kubera bafite icyo nishimirije nguvu umenyi ibyo byose ndasaba yuko biguramwo nta nguvu ufise inguvu zifise imana ubumenyi bufise imana aho ngabona abazimu bagushiramwo ivyo bintu ndagufasha wowe dusohotse uze kurundirira gatoya ndagufasha wewe wirindire gusa ntuze gutaha tutabonana ndabakubita abo bazimu ndabashira ku murongo aya makazo ariko araza azanwa n'ikamyo nanjye napakururiwe kandi Imana yamfashije nkaba narashoboye kuriha amadeni muri amwe nari mfise no kuvuga yarandihiye amadeni ngashima Imana kandi n'ibitangaza nkomeza kubona ku bwa wa munyu Imana ikomeze guhiyerekwa n'irindi pasitori wacu kandi mukomeze muhemu amin mw'ijoro hose rero bagacaza ibintu biza biranjya ku maso myotagura ntasinziriye numva merewe nabi cyane ariko nshitse umukozi w'Imana
nukuri Imana imwongera amavuta kandi mwese ibongera amavuta ndabakunda gusa musengere gusa Imana impezegeze yewe ndanezerewe cyane kubera twahora tutumva gusenga n'umushinga ntahe kuwa mbere naje mbona azana Bibiliya muhira hanyuma ariko arayisoma ngo yumva ngo amategeko ngo ari muri Bibiliya mufata nanjye acarampa ndasubiramwo acaransigurira ndaryohewe cyane icyo ni ikintu Imana yankoreye kuwa mbere nkiyibona kiyizana numvise umutima wanje wugurutse ndaryoherwa cyane. Hanyuma ikindi ngira kabiri ejo ndiko ndamesura impuzu muhira aje numva abwira umwana ngo hamagara mama wawe ngo aze hano genda mwitavye giye acambira ngo none bicara ngaho ngo ubusa ubutumwa bwiza ko bwiwa kwishengera iwanyu cyandamubwira nti ni haruguru yacu natwe ni hepfo cyandicara turabwumviriza turi kumwe nawe mugabo handi ho nuguriyo radio ivuga ubwo butumwa yaca sohoka ndaryohewe cyane mu mperama Imana amashi. Ndashima Imana ko nagiye gushika nkiri muzima abashima Imana igitangaza yakoreye ku mwana yararwaye malariya sinahise ko malariya ikira mu masengesho ariko naramurambise ibiganza ngo narakize ndashima Imana ariko nongeye gushika n'Imana ishikanye ngaho no musi wa gatanu sinarigereza ku musi wa gatanu satani yaguma nigi imitego myinshi ituma ntashaka ku musi wa gatanu gushika kuri ekirize none abikoze nanje nashika ndashima Uwiteka kuko inkorera n'ibitangaza byinshi yaho inkoresha tugasengera n'abantu bakabohoka ku rwego rukomeye nk'uko wavuga ati ndahezagiye ibiganza byanyu uwo muzobishirako nawe akire natwe turabikora kuko kwizera Imana igakiza abantu mbere bakaba natangara barafite uwabagifite cyane atoya n'Imana ikora niyo yabikoze rero nimuhe y'icubahiro muyimpera amashyi Imana ndashima ko tuba turi bazima n'umuryango wanjye wa gatatu nari nafashwe ndwaye sinashobora kunama kabo ejo mu gatondo buca byanse ndaja muri serire bansengera biragabanuka uno munsi naho nyine abakozi b'Imana bansengeye ndashobora gusanga ibirato Yesu nashimwe dukomera amashyi Yesu ashimwe nanjye ndashimba gushingira intahe ku bibazo bibiri Imana yangiriye neza Ana yarangiriye neza iciye ku mukozi w'Imana yasengeye umudamu wanje inda abaganga bari baravuze ati inda ntizovuka none umwana akaba ari umwana mwiza akuze ameze neza yari umudamu kabisa n'inda ntiyaboneka mugabo biciye mu masengesho maze kumusabira numero za telefone ukamusengera yagenze neza umwana na operation nta niyo bamugiriye kugira avuke ikindi kigira kabiri nshimira Imana yaranyitse kubw'amasengesho. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Shaka kushingira Imana intaye uko bizi Imana yangiriye. Jewe ndashimira Imana y'icambere ko Imana yankijije kuva 2017 donc naringwaye uko naringwaye hageragezo ko abaganga bampima ncano mu radio kwa David n'ahandi bakanduka muri hospital militaire ikibazo nari ifise cyari cyaho mu igosi igufa yashikaho kuviba gushika abaganga bagatangira gutangara bakaprepara ko muzo bazongira operation ahandi bakatangira kuvuga bonye no kwiyo operation donc bari bantinda iyo bazokora bonyine batangira kwibaza ingene bazoyigiraho mu igosi ariko kuva aho natangire gusengera ngaha maze indwi zitatu Imana yarankijije Yesu Kristo ni muzima Yesu Kristo ni muzima ubu ndiko nakora akazi ukuboko sinagiterura ikintu kiremeye n'abadokiteri bari bambujije guterura ikintu gitemeye cyangwa kugira ibikorwa biremeye ubu ndamesera abana ubu ndaterura ndakora akazi n'uku kuboko kose muvanye mu Yesu ni muzima Yesu aratabara Yesu ari ngaha
Yesu ariko arakora n'undi ufite ibibazo ntagira ubwoba turafise Imana nzima tukona Mungu mzima hawakuita na kuitika. Nimeona mkono wake, nimekuwa na jaribu alinibaka mkazi kitenge chenye balinipatiaka après 2 mois. Mtumishi wa Mungu Serifia akaniambia usiogope, itapatikana. Mungu alikosesha amani, walileta ile kitenge bila mimi kujua. Waliniita aseona ile kitenge. Turafise Imana nzima ngaha. Aravuze ko yarafise ikibazo bari bamutwaye igitenge ku kazi arabura iyo kiri, hanyuma abwira abakozi Imana baramusengera kugira ngo uwagitwaye abura amahoro, yagiye abona igitenge kigaruka. Hano aravuze ko hari Imana. Naho batangire kumvuga ngo ndi mwescro ngo bandabe neza ngusanga ndikonda barondera kwa mahoro, ariko ko ibintu bindi. Ariko ndashima Imana kubera Imana yarabaramaze bavuze ngo Imana igiye kutuwakira bose ibyo bamoyase. Natangire kuvuga ndi wa mbere mwabo, n'ubu narabonye ukuboko kw'Imana n'ukuri Yesu arishura. Bikindi ngenguriye kw'Imana, ngengeriko kukimana, ngengurusi Imana kubera Imana maze myaka 10 ndi mu Burundi. Bene wacu nta numwe yanyitaba, nta numwe yagera kumpamagara kubera batatunze kandi ni bantu bari aho mahanga ntibankonsidera ukundi mumwe murimo. Ariko kubera hizo ntambara zibaye natangira gusenga Imana babohore kandi Imana bamanye kuri Imana, babohore kandi kugira bakumenye Imana ukuri Imana ndikonda senga. Rero baheruka kumpamagara hirya hejo bavuga ngo mu muryango turafise Imana, ariko turashaka ko nawe participe kuri iyo uku telefone tuvugane nawe tuhinyishu icyo dushobora kugira. Ndavuga kweli iriya Mana y'umurepandase iri kwerakora uko bashihure kuyinyibuka kandi bakavuga ngo nanje kiri jambo nzima. Ndizero ko nibi byose Imana iranyishura nuko bibazo bindi mfise kubera ibyo yakoze n'ahandi igiye gukora ibindi. Mumpera Imana icyo. Amen. Amashimeshi kama Yesu. Haleluya. Amen. Ndashimye mpagurukishwa no gushima Imana ko mwaya makado ari karaza azanwa n'ikamyo nanje napakururiwe kandi Imana yamfashije nkaba narashoboye kuriha amadeni muri amwe nari mfise no kuvuga yarandihiye amadeni. Ngashima Imana kandi n'ibitangaza nkomeza kubona kubwa Mungu. Imana ikomeze guhiyerekwa n'irindi pastori wacu kandi mukomeze mu mpemu. Amen. Dukomera amashimwe Yesu. Ashimwe cyane. Nagavuge ko Imana sinapenga mfise ikibazo niko nshitse mu nzira Imana iragikemura. Amarendi narapakururiwe no mu gatondo napakururiwe. Haleluya. Dukomera amashimwe Yesu niba mudafise ishami. Nakora Imana arigeze kuza ngaha ariko mbashije gusenga nza umuntu yinyegeje kukibazo nari mfise. Ndavanga havuye gusenga nshitse muhira kandi dufise abashitsi ndatora umushitsi umwe ndakwati twicaye hanze hacaduka umuriro muri konteri. Umuriro urasha hafi nk'imetero n'inusu y'urutsinga ku nzu ku yindi, ariko Imana itabura kwigenza irawuzimya. Twaye kubona ko inzu zagira zifatwe nko mu masizere y'umugoroba hatakibona. Ndavuga nti Imana yacu habwa icubahiro. Amen. Yo yabikoze. Dukomera amashyi Umwami Yesu. Uwa mbere ikamyo yaramupakururiye none munsi yazindutse. Uziko namwe ejo no kugira kwa Mungu izoba yabapakururiye. Ndashimwa cyane. Tumashimira Imana kuko Imana ikomeza kundinda. Genda cyo mu mitego myinshi, ibibazo byinshi, ariko tunishimira n'ukuri kubaho nzenga. Imana ikomeza kandi iranzigama. Umunsi wa gatandatu zagiye muri dushe ndiko ndatuza amazi ngo noge acaza urunyene sindamusiga nkatubuga urakara ndavuga ati none kamana kugira ngo ngabana natabahari none bigenda gutyo
ndandara ndakoza gahuzu buke buke ndagenda mu nzu iyo mu nzu ndasenga sinunama sinagira gute ndaguma ndasenga nyene nguma senga imana nakoze imana senga imana amabona bamwe atanga kuzatera inzura buke buke kugera n'ubu hose abana baguye mu gahunda bumvise ndabashingira ntaje mu mabandanya ndagwara mu madagwara n'ubu hose ko rutambamye mu ngira ariko ngeze aha mijoro hose rero bagacyatsi ibintu biza birajya mu maso myotagura narantasinziriye numva merewe nabi cyane ariko nshitse aha umukozi w'imana nukuri imana imwongera amavuta kandi mwese ibongera amavuta ndabakunda gusa musengere gusa imana impezageza kimaze cyishime iraguhezagirisha kabisa wata ndashimiye imana cyane kandi abana ubu bari bavuze mama reka kugenda ugwate ndagenda imana yagira ndakugaruka nakize mu izina ryawe ubu wumva umeze neza nakize mu izina ryawe dukomere amashyi umwami wacu. Haleluya. Nanje gituma mpagazana impande y'ishengero nje gushima hari ikintu cyiza cyane kandi kigitangaza Imana yankoreye. Jewe mu 19 nagiye kwiteza urushinge rwo ku buryo urwo rushinge rurambera ikibazo rurambera ikigeragezo ukuboko kuraduka kurandya ko umuti wamanuka uramanuka urashika kukuguru kamurakata uja munsi y'umukono ndaribwa ukamengana urya muntu nyene yavunitse imvune irikiramurya hama birahava haca havamo umusonga umwe uhagarara mwene ngaha mu rubavu uragumaho hama hageze igihe ndasubira mu maraso ateye ubwoba menshi cyane ndavuga ati Imana yo mw'ijuru jewe ndashobora gukama hama ivyahereye aho ndaronka uburyo ndavyigana ndaja kwa muganga ariko uwo musonga umwe urahava uvamo igise kina kintu cyose nakora nari ndagutera igise nkagitera ndavuga ati Imana yo mw'ijuru je ntakibondo ngira mvyare none ibintu nibiki ndakwinjiza shikeko Mana irambere imishu ndaja kwa muganga barantera agashinge ico gise kirahagarara gihagaze ivyahereye aho satani yabandanije ikora hacaza ibibugita bibiri bihagarara mu rubavu ivyo bibugita sinahema sinicara nta kintu na kimwe nakora maze ndaja ahantu ndasenga haragera igihe biranka hamwe naho nja gusuma ndashobora gukunda ko nshobora gufungura maze hari umukozi w'Imana hajya natwiganiye nari nasanzwe namubonye ndagenda ndamwiganira aramfasha arasengera aragenda aramunyezagiye arambarira ati genda ushire mu mazi unwe ukoresheje kwizera urakira ndagenda ndagira bya bindi ndasenga ndanwa y'amazi tukendanwa agahengwe maze kuronka agahengwe hama nk'ima saa sita bica byongera kugaruka byongeye kugaruka nja kwa muganga ngiye kwa muganga barantera urushinge kuko nahavuye ngira ubushyuhe bwinshi cyane barapima malariya barayibura bacabaza ko biva kuri bya bisonga ntibyarekewe maze ku munsi wa gatatu umukozi wo mu papa arambarira ati ingo nkwereka ahantu hari amasengesho ashobora kugufasha naraje nzavyanka nzabizibura nzabihanda byavuye bikwira umubiri wose birahava mbere shitse hano wa murindi w'amaraso usubira kuza ari mwinshi cyane ariko umukozi w'Imana amaze kunkorako wa murindi w'amaraso waciye ugabanuka ubuye rwa urubavu rumwe rwari rwasigaye mvuye hano rukize agomba mufashe dukomera amashimana amen. Imana ni nziza kandi irakora kandi iratabara tuyikomere jewe maze iminsi itari mike ngoye amaguru cyane reka byaranse nuko nshobora no gushika ku ishengero ejo sinzi ingene nkweza amaguru nicara ku irembo gatoyi ndabona Imana irungitse umuntu aza kuntwara muri serire byanka ndagerageza uburyo bwose bwo kumwahira ariko numva umutima uri kurambwira ati ariko ikintu cyiza nk'icyo cyane kubera iki cyandapfa ntiho bitugenda ntari mu Mana hari icyo cy'umuntu wose nk'ijisho turagenda turaja muri serire uno munsi ashaka ati dutegereza kugenda ntandaza
none shima Imana ko namye natamba igisirimba Yesu ashimwe. Nafashijwe dukomera amashimwe. Wipfuza kwama uronka ubutumwa ku munsi ushobora kutwandikira agasaraba 257 75 36 96 98.